Imana yacu nagira ndakubwire ko ishoboye byose, naho woba uri mu bibazo watewe n'intege nke zawe, no kuvuga ibyaha byawe. Ababisirayeli baratewe n'amarushwa, bategwa n'ibyago, bategwa n'abamidiyani. Ibi bintu byatewe nuko baguye mu byaha, bakora iby'Imana yari yarababujije, banka kumvira Imana. Uyu munsi ushobora kuba uri mu kibazo, mu bibazo bitandukanye, ubitewe nuko byazanwe n'ibyaha. Erega hariho ingwara tugwara zizanwe n'ibyaha, hariho ingorane tugenderamwo zizanwe n'ibyaha. Hariho umuntu ashobora kugwara sida yayikwegewe n'ubusambanyi, uwundi akagwara ingwara zitandukanye ariko ugasanga yazikwegewe n'ibyaha yakoze. Cyangwa ugasanga abantu b'ishavu baragwaye ama hypertension. Kubera iki? Ishavu ryabo, burya kirazira kwemerera ishavu ngo riganze imitima yacu, ngo riganze ubugingo bwacu, kuko biratera ibigwara. Abantu bakagwara ama estoma babitewe n'ishavu. Inshuti yanje nagira ndakubwire ngo ibibazo urimo, na cyane cyane uzura nasuzuma bega bishobora kuba byavuye kuki. Hari igihe ushobora gutora icyo byavuyeko, kandi burya kugira ingwara ikire utoye umuzi waho yinjiriye biraba byiza cyane. Uri mu kibazo ugatora aho byazananye, burya uba umaze gukira. Nikorera Abisirayeli byabagendekeye, baretse kumvira Imana, bareka gukora iby'Imana yababariye, hanyuma bahura n'ingorane. Imana ibahagurukiriza abamidiyani barabatera. Igihe cyose Abisirayeli bamarije imbuto mu kuzimu, babonye bitanguye kumera, baca baza amasinzi bakabatera ngo bakabisira ibanga byose. Urumva ko baja mu marushwa adasanzwe kubera imirima y'abayononekaye, hanyuma bakabura ivyo barya, bakamererwa nabi, ku buryo ahubwo bagenda bakinyegeza, inzara ikabicira mu vyobo. Iyo binyegeje, abandi birirwa n'intekera ku mutwe, bajya kwinyegeza mu bisagara bitandukanye, bahura n'ivyago bikomeye cyane. Hanyuma rero bari baravuye ku Mana, basigaye basenga ibigirwamana, bamaze kumererwa nabi, bakubititse neza neza. Bibiliya yatubwiye ngo Abisirayeli bamaze kuja mu marushwa menshi, batewe n'abo bamidiyani, ngo maze bibuka gutakambira Uhoraho. Ndakwinginze ntuze wibuke gutakambira Imana ari uko ibyago byaguteye. Imana dukwiye kuyibwira ibitugoye, atari uko nyene ibyago byamaze kudutera canke tugasenga twugaza ibibazo ingorane ari uko bitaradutera. Ntituzoje imbere y'Imana gusa ari uko dushikiwe n'ibyago. Abo basenga ibigirwamana, basenga za Ashera, Imana bari bayihevye, ntibari bayumviye ngo bagendere mu vyagezwe vyayo. Hanyuma baza kwibuka kuyihindukirira, babona yuko za nkingi bashingiye Ashera ataco zibamariye, vya bicaniro bamucanira ataco bibamariye. Baza kubibona bamerewe nabi cyane, bari mu marushwa akomeye, bagaruka kuwuhoraho. Ariko Imana ni nziza cyane. Imana ni nziza kuko naho uyita ukayivako, uyigarutseko n'umutima uciye bugufi, nukurira gutabarika kugirira neza.